ugwaruka mumva ngo Dady, ubundi ukumva ngo Apôtre ngo naka ngo niwe ngo yomfasha ngo yahora mfasha. Rero abo ba Dady n'abo baprofete benshi ivyo bavuga ni binyoma. Abantu basambura ingo benshi muri kino gihe, muri iki gihe cy'aba Dady n'abaprofete, usanga benshi bazisamburirwa kubera abo ba Dady. Abaraguzi b'ibinyoma, abo bahevye abagabo babo bihebera abo bantu, abo bangushi. Kandi nukuri ingorane iteye ubwoba iyo urugo rwabo rusambutse, abo ba Dady ntaco babafasha. Burya we kubona uri kurahangara abantu basizwe amavuta imbere y'Imana, mbere abantu bona kuri kuracumura. Sinzi iryo jambo gusigwa amavuta ko manze kuryumva ati naka yarasizwe amavuta. Umwe wese biravana n'uwa yamusize. Mbega amavuta ni nyabaki bayasizwe nande? Bayasizwe nande? Ko arayo bisiga. Canke bagahitana abantu bakayabasiga ngaho mwibarabara. Igituma kumbure rimwe rimwe ndabemera, narigeze gusengera mu rushengero kanaka siniriwe ndaruvuga. Bara Apôtre sinzi ko batandukanye ko yari Dady canke Apôtre, aravuga ubutumwa hagwa abigeme canke abamama bashika kuri bangahe bose bagwa hasi. Jewe kubera nari mushasha ndababajije ngo namadayimoni ngo abarimo. Niko bakubwiye. Yavuga ubutumwa hagwa umwe, asubiye hakago wundi. Avuga ati burya rero nije shikiriwe kuko nari nifuje kuvuga sinzi heza. Mbone camenya kumbe aba bantu kabisa baravugishwa n'Imana. Gute bashobora gusenga abantu bari mu mashetani, ayo mashetani agatangura kubaturagura hasi. Ubwo si ingufu z'Imana, si esprit y'Imana kumbura irikira bakoreramo. Ni uzokunda kubona kenshi umugore yakantu afise ikintu kimunezere cyangwa kimubabaje, hose avyerekanisha kurira. Nico gituma kenshi abo ba Dady nyene ukunda gusanga Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. 2024 umwaka w'ibikogwa, umwaka kumbure urangwamwo umwete n'ubwira tuburimwo. Noneho Igozani TV nko twabibemereye tuba tuhari kugira ngo tubandanye noneho dutera intambwe tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ndakuramutse kandi Mwenyerumba. Murakoze cyane, ndabaramukije cyane namwe. Ndabona madame bafashe neza. Wana iyo dukoze ikiganiro mugarutse muzana ubundi buvyibuhe. Yego aragerageza. Ego Mwenyerumba umeze neza no? Namahoro kabisa ndashimye. Enda gukumbuye? Nanje nari ndabakumbuye cyane. Misi myinshi. Vraiment naje haraciye igihe ntababona ariko abana n'umugore ni sawa. Abana n'umugore barakomeye vraiment. Nta ugwaye, nta nundi hano umutwe. Tubishimira nde ivyo byose. Tubishimira umuremyi w'isi n'ijuru kabisa. Imana. Ego. Mwenyerumba rero uno munsi je mu gitondo nabonye message mbwa ati musatirizi no munsi vraiment ndakumbuye kuganira n'abene gihugu, kuganira n'abene wacu n'abajyango kumbure. Ariko nanje sindamye tuba tuganireko. Tukatuganire kuki? Muri makeyi tugomba kuganira ku kintu kimwe. Kintu kimwe novuga yuko gitangaje muri kino gihe. Kumbure bitigeze kuboneka uhereye muri kahise. Ico tugiye kuganira ko ni iki kivuga ngo kubera iki amadini muri kino gihe n'inyigisho zigisha ibyiyobokamana ari umurengera. Nico tugiye kuganirako. Kubera iki hari ubwishi bw'amadini? Ego. Nawe kumbure ico kintu uracibaze ko bitari bike. Ico ndacibaza ko bitari bike, ndafise nico no kivugako. Mfatiye ku kuntu bisa n'ibyahinduye mico n'imigenzo mu kibano muri rusange. Ego. None kuba hari ubwishi bw'amadini burya hari kibazo biteye? Mu byukuri kuba hari ubwishi bw'amadini birateye ikibazo. Ikibazo ni iki? Uko kugwirirana kw'amadini mbega byoba riterambere mu yobokamana canke hari ikindi coba kibyihishije inyuma? Ico umuntu ari we wese afise ubwenge arashobora kucibaza, kuko turiko turaraba ngene bimeze ubu naho hambere siko byari bimeze. Hambere hari idini zingahe nyimbo vyibuka? Jewe nibuka ncaruka
nakunda kubona amadini nk'atanu niyo nari nkunze kubona. Katolika yamyeho izo zindi nka zine nyimba ubyibuka zari zihe? Hariho Katolika, Isilamu, abapenekoti, abaporoti. None abapantekoti sibo baporoti? Ni abaporoti mugabo urumva bari imigwi itandukanye. Nuvuga ko aribo nakunze kumenya cyane n'abagenzi. Yari nk'ama ishengera shaka kuri 5 niyo nabona ari populaire muri ico gihe. Ariko ubu naho hari amashengera ngana gute? Birateye ubwoba kuko jewe ivyo mbona amashengero aragwiririkana buri munsi. N'amazina yabigisha ibyobokamana yarakuze, hari ivyo ntahora numva ubu. Hari abitwa ngo ni ba Apôtre, hari abitwa ngo ni ba Dady, hari abitwa ngo ni ba Prophète. Hariho abigira mbere ngo ni ba Prophète muganga. Urumva abadogiteri mu by'iyobokamana ni kuvuga n'urudubi. Byatumye rero ngira icyo no bivugako. None hagati yabo ba Dady n'aba Prophète mbega batandukaniye he? Bose n'abapasiteri biba bimeze gute? Jewe nibaza ko naho ntabisobanukiwe neza, harimo abapasiteri n'abandi bitwa amazina y'abungere, sinzi bo ku rwego rwo hejuru. Urumva ngene birutarutana jewe byarangoye gusobanukirwa. Ni kuvuga Dady aba ari umwungere? Dady umva ni nka se w'umuntu. Ni majambo sinzi ko ari base b'impwemu z'abantu, sinzi ba Dady gushika uno munsi sindamenya icari cyo. Apôtre nabo kuko aba Apôtre bo urumva jewe nzi yuko hari 12 Apôtre. Muri kino gihe rero hariho uzamba ngo ni Apôtre naka cyangwa kumva ngo ni Dady, ni Prophète naka, cyanye ngo ni pasteur evangeliste. Byaracanganye cyanye byarabaye urudubi, ntawo sinoronka uko no bivuga. Ego ico kintu ni kintu kumbure aho ubu usanga abenshi banankana kubera ko badahuje amadini. Yego ugasanga kumbure washimye umwigeme, ariko kubera ko abavyeyi babona ko ujya musore azobabera umukwe badahuje idini, ugasanga uwo musore arabuze umugeni. Ndi umwana wa Apôtre uje kurongogwa kubanaka baba ubu rero ngira ba Apôtre na ba Dady nibo bashingirana na ba Prophète. Nukuri biramaze kuba agahamera bunwa muri make. Novuga yuko ari ibintu niyumvire kugira ico mvuze ko, kubera mbona bijuragiza ahanini urugwaruka rwa kino gihe. Ugasanga abana barabuze iyo baja niyo bava, ugasanga birateye désordre mu bisanzwe mu kibano. Nico gituma nashimye kugira ico ndabivugako. Allo, jewe renda shaka kumenya gute ushobora kubura umugeni, ushobora kubura ingene urongora umwigeme washimye bakaguhora idini usengamwe, canke ushobora kubura umugabo kwankigwa umugabo we wishimiye kubera mudahuje idini. Urakoze cyane. Hariho igihe kimwe radio Isanganiro yarigeze kuduga ngaha iwacu mu Kirimiro. Baravuze ati mbega none ubwinshi bw'amadini canke iyobokamana rukristo ati mubona ryaratumye hari terambere mubona ryoba ryaratuzaniye canke hoba harabaye isubira nyuma mu bijanye n'umubano w'abantu n'abandi. Rero bamwe baravuze bashira ukwabo abandi bashira ukwabo. Naravuze yuko atakintu kinini byatuzaniye. Aha rero bivanye n'uko kuntu hariho influence y'inyigisho zikomoka kuri aba bantu ba Dady. Sinzi mu minsi naho ngira hazoza ba mami ntabyo nomenya. Ba Prophète muganga, ba Apôtre. Ibyo bintu byahavuye biburudubi. Yewe ndafise ico ndi bubivugeko.
mu by'ukuri nimba Imana ari imwe mumenyesha makuru none irigwiririkana ry'aya madini y'imyemerere ryo bari va kuki jewe nanjye sindamenya ko kumbure zo bari inyungu ziwabo canke yo bari business kuko urazi gituma ndabikubajije birantangaza cyane ugasanga hariho n'abariko bagwanira intebe ngo ni intebe z'imbere izo rero ntebe simba nzi ibyo ndibuka yuko umwami Yesu yari yarabivuze mu gitabo cya Matayo sinibuka neza umurongo atabo bantu muze mu barabe neza ati bakunda ibyicaro byo harugura iyo babatumiye n'intebe z'icubahiro mu masinagogi hanyuma yarongera avuga ati ntihakigire umuntu yitwa data uwo mwita data ati kuko so ari umwe ari uwo mwijuru ati ntimukiyita umuranzi kuko umuranzi ari umwe nawe ni umwana w'Imana rero gushika uno munsi amajambo y'uhoraho ndetse ibyanditswe biriko biradushika ko tubibona twebwe muri kino gihe bikagaragara muri make yuko atatandukaniro na rimwe abo bantu batandukanye ko n'iryo jambo uko umucunguzi yari yarabahanuye rero muri make ico nogomba kuvuga kuri ibyo nuko cyane cyane ugwaruka gubu rw'abarundi muri rusangi badakwiye gusamazwa n'ibyo bintu Dady canke Prophète ntakabasamaze kuko benshi bagaragaramwe impwemu y'ubupfumu abantu b'abaraguzi b'abapfumu nibo kenshi na kenshi kugira baragure bapfumbatishwa amahera ariko turiko turaraba abakozi b'Imana batwitangiye imbere abitwa ba Eliya mu gukiza abantu igihe Elisa yakiza Namani imibembe umucunguzi Yesu igihe yazura abantu tubona igiciro c'amafaranga yasaba ntiyarishwe ahubwo ubuntu bw'uhoraho nibwo bwamukijije none ba Dady bo bararihwa ba Dady rero barahembwa kandi bakanarihwa kuko kugira ngo akuragurire hari abakobwa birwa barahenda canke imisoro birwa barahenda ngo bazobarangira abagabo none uri siri ko abo bagabo boba barabarangiye batabaronse nubwo bo baronka birashoboka kuko hari ari umukenyuro wabo mugabe ikintu gitangaje nuko bobo bashira amahera imbere kujya ko abapfumu baragura none bateye abasavye buca bajya gute buca babaho gute wewe kwirigura senga umunsi wose utariye ukabaho witwa Simoni umunyamareba niwe ngo yabonye ba Paulo bakijije abantu bafise imwemu yo gukiza no kwirukana abadayimoni ngo cyazana igitigiri cy'amera ngo amugurire iyo mwemu abagurire ngo bamugabanirize kuri iyo mwemu kugira ngo azoyikoreshe mu guca amafaranga Petero yamwishyura ati ifeza zawe ziragafana nawe ko wiyumvira ko ubuntu bw'Imana bugurwa amafaranga ego izo ni nyandiko sinazitondanuje neza mugabo abazozishaka nzobereka aho babirondera mu by'ukuri ubuntu bw'Imana canke inema y'Imana ntabwo itangwa ku mafaranga nta kiguzi kuko yaba yotanzwe ku mafaranga yaba yotanzwe ku mafaranga uhoraho yoba atonye afise abatonesha afise abahengamiye abadahengamiye ariko umuremyi w'isi n'ijuru avuga ati umuntu wese naze rero byiza abo bantu bahenda urugwaruka gubu ngo ni ba Dady ngo ni ba Prophète ngo bazobasabira ibi nibi na biriya jewe nibaza ko twobima amatwi ahubwo nibasenga uhoraho bonyene bizeye kuko bavuga ngo ico muzosaba data mu izina ryanje muzokironka ubu ni Yesu yabwiye abigishwa biwe ubu nibisaba guca kuri Dady cyangwa guca kuri Prophète cyangwa guca kuri pasitori kugira ngo usabe umugisha Imana umuntu wese arazi kuvuga inzira ziwe ziruguruye isengesho ryawe rituma Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. baza barayobora kumbure abantu bataramenya inzira y'Imana bakabereka inzira y'Imana ingene imeze uwomenya gute ko abo ba Dady cyangwa abo ba Prophète atarabi Imana yatoranije kugira ngo bazimurire intama zazimiye ego umwami Yesu yarabivuze ati muzobamenyera ku byo bama ati nta muntu yo kwamura inzukoni ku munyinya canke amapera ku mutovu igiti cyose rero kimenyekanira ku byo cyama
none ba Dady n'aba Prophète n'aba Apôtre wewe umenya gute ko ko batamye ivyamwa vyiza canke ko batatoranije abo ba Prophète n'aba Dady cerekana ko batatoranijwe Bibiliya iravuga ati nihanduka mu murosi canke akadukubigira uvugishwa n'Imana muri mwebwe ico kintu yavuze ntikibe ati uwo muzece mubona ko ari mubeshi rero abo ba Dady n'abo ba Prophète benshi ivyo bavuga ni binyoma kenshi ivyo bavuga ni saku ivyo bavuga bakunda guhanurira abanyapolitike bagahanurira abantu hirya no hino ngo hirya yejo bucutunga ivyo byose bavuga ikimenyamenya ntacyo tubona dusanga baragura ibinyoma nta kuri kuba kurimo wewe waba waragerageje kwitura Apôtre canke Dady canke kumbure ukavuga ati ndabasavye mu nsengere kuri kiniki kugira ngo ubone by'ukuri ko ivyo basenga atari byo mu by'ukuri jewe sino kwitura Apôtre canke Dady kandi narugururiwe erega narugururiwe kuko Yesu yavuze ati cyo muzosaba cyose data mu izina ryanje nzokikora nta muntu numwe rero nirwa ndacako ngo nandagurize ubundi rero na buri Dady jewe mu by'ukuri oya sindi Dady by'ukuri jewe mpanurira abantu uri Apôtre basi oya nukuri ibyo bintu kuko Apôtre ni 12 turabazi ibyo bindi vyema by'ukuri je mbona umengana amazina biyita kandi adacafatiyeko na matitre honorifique biha ariko muremyi w'isi nijura hari burya sinzi ari atabibona gutyo yego ariko je igituma kumbure rimwe ndabemera narigeze gusengera mu rushengero kanaka siniriwe ndaruvuga bara Apôtre sinzi ko batandukanye ko yari Dady canke Apôtre aravuga ubutumwa hagwa abigeme canke abamama bashika kuri bangahe bose bagwa hasi jewe kubera nari mushasha ndababajije ngo namadayimoni ngo abarimo niko bakubwiye yavuga ubutumwa hagwa umwe asubiye hakago wundi avuga ati burya rero nije shikiriwe kuko nari nifuje kuvuga sinzi heza mbone camenya kumbe aba bantu kabisa baravugishwa n'Imana gute bashobora gusenga abantu barimo amashetani ayo mashetani agatangura kubaturagura hasi ubwo si inguvu z'Imana si esprit y'Imana kumbura kirabakoreramo hariho ikintu bita ibigumbagumba des emotions bikunda gufata cyane abantu b'abagore ni uzokunda kubona kenshi umugore yakantu afise ikintu kimunezere cyane kimubabaje hose abyerekanisha kurira nico gituma kenshi abo ba Dady nyene ukunda gusanga bibasira abagore bagakumbagara hari ibintu natwe byahora bishika kera hariho umugabo yahoraza akadusengera akavuga umuntu agasanga yakumbagaye ariko bijya nawe warigeze gukumbagara ntibisigura yuko warigeze gukumbagara ari mwemu none yo kumbagaza abantu hasi cyangwa mwemu yobakiza oya baba barimo amadayimoni none amadayimoni ndiko mbaza none amadayimoni iyavuyemo umuntu aca kumbagara cyangwa aca hagarara ni kuvuga ayo madayimoni aba ariko aratsindwa n'ingufu z'Imana mu by'ukuri ndiko ndabona uko umucunguzi yasenda abadayimoni mu muntu ntaho tubona yabakumbagaza oya wowe uvuga ati jya abari system dayimoni yaratakanyuma gahunga ariko rero ubudayimoni ibanzika gukubita hasi hari n'abakubita imigere abantu abandi bakabukubita ibipfunsi je nayo none dayimoni aba ari uwo muntu mbere ufise agatwe gataravye nabi bamusigara intere bagakubita umuntu bakamusigara itu baravuga ngo abadayimoni nibo batujije ariko sivyo kumbe hariko hakubitwa uwo muntu dayimoni mu kumutuza sugwamo gwinshi eka dayimoni mu kumutuza urasenga Imana hanyuma akavuga ati va muri uwo muntu ego rimwe na rimwe namangetengete rero hari ibintu bigira bakisevuza mugabo mu byukuri nagira manura abantu bariko barasuka bariko bararira amafaranga yabo bareke kubata ku mwanya kuko nta kintu na kimwe bazobafasha bo cyetse ko bazobajuragiza bakababuza intumbero y'ibyo bari baramutse bikorera ego ariko nimba boshoramwe ayo mafaranga yabo hama ivyo babasengera bigakunda gute ugira jarutse gute badadi naba gute badadi naba Apôtre ubagirira jarutse mu gihe abo bantu bashoramwe imitahe cyangwa amafaranga yabo bo basenge guhama bigakunda ntabyo no kubahuka kubagirira jarutse n'ukuri kuko igituma ntubagirira jarutse nuko mbabazwa n'ivyo bavuga kumbure ibyo bahenda abantu bagashaka kugurisha umugisha wuhoraho
nta muntu numwe twigeze tubona, nta wavugishwa n'Imana twigeze tubona yigeze avuga ubutumwa avugishwa ku mahera, nawe tubona yigeze akiza umuntu ari uko hama amafaranga. Ico nico kinyoma cyambaye ubusa, n'ikimenyetso simuziga cyerekana yuko arababeshi, abarondera agafaranga. Murabona ko muri kino gihe ubuzima bugoye, rero abantu ntibakwiye kubaha umutwe ngo babahe ubwenge bwabo. Ariko Mwenyerumba burya ntabwo bufise kubona uri kurahangara ba Dady n'Apotre. Ntabwo bafise kuri ico kuko Dady wisubireko ati ntihakagira uwo mwita data, uko niko umucunguzi yavuze ati ko so wanya ari mwijuru ari umwe gusa. Rero abo bantu bita ba Dady ahubwo birantera nubwo numvise umuntu yita Dady, kuko Dady ni se w'umuntu, ariko tukaba tuzi ko data wacu w'impwemu ari umucunguzi Yesu. Abo bantu bishira mu gishingo ciwe, ahubwo ndagira nubwo navyumvise ariko barabivuga. Ego kabisa. So Mwenyerumba kumbure abusi nayo no musi nico gituma nakoze ikiganiro nabanje gufungura kwa akajegeza vraiment. Wowe rero idini ry'ukuri kuri wewe, idini wemera niriye? Mu by'ukuri idini ry'ukuri uzorisoma mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuga ngo idini ry'ukuri ritagira gasembwa imbere y'Imana data wa twese nukuraba imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyinosi. Ako gafaranga rero wewe wa muntu wonyamburondera umugisha w'Imana, ako gafaranga wagomba gushira Dady, kugemurira Dady, genda ukarabisha imfubyi n'umupfakazi mu marushwa yiwe, hanyuma wirinde ntiwanduzwe n'iby'iyisi, wirinde icyaha, usenge ufise umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi, ivyo ushaka uzobironka. Abo nta kintu na kimwe bafise batanga n'ukuri. Kandi iyi ni impanuro ikomeye ya gusa, kuko benshi barabogeje, abandi nta kintu na kimwe bakora batabaciyeko, barahindutse ibigirwamana imbere y'abantu muri kino gihe. Burya rero ndahamenya ibintu bitari bike. None we ntufise aho usengera ubu? Mbonda sinzi ko watahuye icyo nashatse gukibura kw'abantu. Urumva bafise aho usengera ariko ahanini jewe aho usengera ingoro y'umuremyi w'isi n'ijuru usengeramwe umutima wanje. Abandi ndabona abafatanya bikogwa ushobora gufatanya mu by'inzira ija mwijuru, ariko si kuvuga ko ari bo bandangira inzira Yesu yarayiciye yarayitoboye. Ego kubw'ivyo ukwizera k'umuntu kuri mu mutima w'umuntu, ego no mu bikogwa. Ego impanuro kuri ba Dady n'Abaprofete n'Abaapôtre. Murakoze turangiza ikiganiro. Ndazi ko ari abantu bahambaye bamaze kwigira utumana two mwisi, mugabo nagira ndabahanure kugira ngo, kuko hamwe nto bahanura byogira ingorane. Ijambo ry'umuremyi w'isi n'ijuru ryavuga ari muri Yeremiya ati abo bakamenyi sije nabatumye, bariraritse ntaco navuganye nabo. Ati burya tugiye kuzohikura nabo. Ikintu no bwira abiyita ba Dady, ba Profete n'abandi bantu bose bazi ko ari ibintu by'ikinyoma. Abantu bose muri abo bantu bazi ko ari abapiga kiwani, bareke gukinisha ijambo ry'umuremyi w'isi n'ijuru, bareke no gukinisha imitima y'abantu, kuko bazoyibazwa. Ariko Mwenyerumba burya we kubona uri kurahangara abantu basizwe amavuta imbere y'Imana, vire abantu bona kuri kuracumura, uri kuhangara abantu basizwe. Sinzi iryo jambo gusigwa amavuta ko maze kuryumva ati naka yarasizwe amavuta. Wese biravana n'uwa yamusize. Aya mavuta ni nyabaki bayasizwe nande? Bayasizwe nande? Ko arayo bisiga canke bagahitana abantu bakayabasiga ngaho mwibarabara. Mbo ikintu ca mbere umuntu azosuzumirwa ko byukuri ko yatumwe n'uhoraho ni kimwe. Icyaha nico nashaka kumenya. Ego ikizokwerekana ko umuntu yatumwe n'uhoraho azokora nk'uko ijambo ry'umuremyi w'isi n'ijuru rivuga. Gutere nukuvuga yuko ntazokorera amafaranga, ntazokorera indamu, uwamutumye ni wazomuhemba. Nukuvuga umuremyi w'isi n'ijuru yamuhaye mission, niwe azomuhemba. Nayo abo bantu bagendana imifuko, abo bantu bagendana ivu, bagendana impapuro, bavuga ngo akira ngo urupapuro ngo ndaguhaye urwandike ko imigisha yose ushaka ngugiye kuzoronka ibintu. Abo bantu basezerana amatungo yo mwisi, bagasezerana ijuru nabo ubwabo batahazi, abo ni ikimenyetso ko bazoba ari abanyabinyoma. Ahubwo umuntu w'ukuri azokwigisha umuntu, amuhanure,
amusengere ata kintu na kimwe amwatse kurya Yesu yakoze. Uwazoba yarasizwe amavuta. Nitubona uwo Paulo yatsa amahera, nitubona uwo Petero yatsa amahera, nitubona uwo Yesu yatsa amahera, nitubona n'uwo Musa yatsa amafaranga. Niwasoma Bibiliya ugasanga ahantu na hamwe hari umuntu yigeze avuga ubutumwa avugishwa atangisha amafaranga, uzocumenya ko nabo bavuga ukuri. Icekana ko abanyabinyoma nuko batoza amahera imbere. Ico kintu nakamara amazi. Nta hantu na hamwe babisoma uretse ko abantu batwawe n'izi nyigisho z'ibinyoma. Ugwaruka mu ngo Dady, ubundi ukumva ngo Apôtre ngo naka ngo niwe ngo yomfasha ngo yahora mfasha. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, kandi Yesu ateze ibiganza umuntu wese azovuga ati ndaje, azomwakira. Aracari ku ngoma. Nakagire ubundi muntu rero muha icyubahiro kiretse watanzwe n'umuremyi w'isi n'ijuru ari we Yesu. Abo bandi muze mubaha icyubahiro nkuko musangwe mwubahana, mugabo nta kintu na kimwe basumbya abandi bantu. Cyo no bahanura ahubwo nuko bakwiye gutinya, kuko umuntu wese azi ko ari karajya ibintu atabiri yakuye. Umuntu wese azi ari karasahura abantu kubera abahendesheje akenge, mbere y'uhora hazobibazwa. Impanuro no bahaniyo kuko umuremyi w'isi n'ijuru ntagwanirwa, kandi bazoronka igihano gikomeye cyane gisumba icyo abandi bantu bose bakoze ibindi byaha. Ico ni cyaha kibi cyane. Kwibisha ijambo ry'Imana nico cyaha cya mbere kibi bakwiye gucira birarura bate kuri ibyo bintu. Ni gute ushobora kumenya umuntu yerekwa canke umuntu avugishwa n'Imana? Muri kino gihe kubera barabaye benshi, abateka mitwe barabaye benshi. Nta kindi kintu kizobikwereka ati muzobamenyera ku byo bama. Nta muntu azokwamura itunda kumubambangwe. Nuko ico nico cyonyene kibikwereka. Ikindi nacyo kibikwereka ko umuntu yerekwa canke ivyo ari karavuga ari ukuri. Nuko ico yavuze ico yeretswe gishika. Ati umuntu niyerekwa ivyo bintu yeretswe bigashika, barashobora kugirirwa ikizigizigi. Ariko mwenye ko hari n'abatatona arabakoresha inyenyeri, abakoresha ibimenyetso byo barabisha amaso. Ico no ubwira abantu rero nuko atakindi gitangaza bakwiye kwitega kiretse ikivuye ku muremyi w'isi n'ijuru. Hari abamaze gusambura ingo kubera ko usanga barahenzwe ati neretswe ko uzorongorwa na naka, neretswe ko uzorongora naka. Ico kintu nico nagomba kutworangiriza. Murakoze cyane. Twarigeze kujuragira muri ibyo. Hari abantu bari barigize utumana bakigira abashingizi b'abantu, bakagenda barongorwa n'ababarongora. Ivyo twose twabibonye mw'ibinyoma n'ubuyobe budasanzwe. Nico gituma no hanura abantu kwico kintu bocirinda cyane. Ingo zarasambutse ugasanga umugore ntacubaha umugabo. N'abageze imbere ya Apôtre agenda afukamye. Mugabo muhira yamuhamagara ati nyawe nagira uku nicaye ntibuke kugitekera umugabo wiwe. Ugasanga saa 10 y'ijoro abyutse ngo agiye gushusha icayi ca pasitori. Ico kintu icayi ca Dady. Ico kintu ndashaka kukimenya. Ibyo byose nagahomera bunwa ugasanga umugabo wiwe nta jambo agifite. Irasambuye ingo nyinshi kandi abagore bakwiye kuhagabira. Abantu basambura ingo benshi muri kino gihe, muri iki gihe cy'aba Dady n'abaprofete, usanga benshi bazisamburirwa kubera abo ba Dady. Abaraguzi b'ibinyoma, abo bahevye abagabo babo bihebera abo bantu, abo bangushi. Kandi nukuri ingorane iteye ubwoba iyo urugo rwabo rusambutse, abo ba Dady ntacyo babafasha. Nico gituma umuntu wese yomenya yuko by'ukuri iriyobokamana ubu utabuvugisha abo bantu ntacyo buriko burubaka. Kugituma ndabivuze nuko mbona mu kibano bimaze konona umubano w'abantu benshi, bimaze gusambura ingo nyinshi. Kivyo byarabaye urudubi. Yobegwa ujejwa ayo mabanga, yobegwa utabijejwe, bose basigaye bigira abaherezi muri kino gihe. Sinzi kubyitegereza ngo birabe. Ego. Ari iki kintu gikomeye nta rezilita. Abantu ukugororoka ni kuriko kuraje imbere. Imfuvyi abapfakazi barirengagizwa. Abamerewe nabi ntibitabwaho. Ikizokwereka neza ko abantu bavuga ngo bariko barigisha ubutumwa bigisha ibinyoma nuko naboro bari muri bo ataco babamarira. Agafaranga kanini bakihera abo ba Dady, abo Prophète, abo ba Apôtre. Bakirengagiza imfuvyi n'abapfakazi ziri muri bo. Bakirengagiza abantu bamerewe nabi banyaririwe mu bitaro hirya no hino.
ubwo butumwa ntabwo bwuruka buva mu ijuru. Abantu bose bakwiye kubiraba, babirabire, babe maso, basome Bibiliya ikivuga, bakurikire ukuri kwa Bibiliya, rero ukurikira izo nyigisho z'abanyabinyoma bateka mitwe, bamaze guhindura isi urudandazo, abisi urudandazo ko no bivuga. So turangiza ikiganiro Mwenyerumba, reka ndagushimire cyane na cyane ngira ngo abumva bumvise bikebuye, ndakeka iki kiganiro noneho iyi nyigisho ikisinda cita ikiganiro gusa ahubwo ndacita inyigisho. Ni inyigisho ikomeye cyane. Murakoze namwe gushima. Mugabo ijambo rya nyuma ngomba kuvuga ni ijambo Yesu yavuze ati muzobamenyera ku byo bama. Abo bantu nta kintu na kimwe kizima bama. Nahazo wari umupasitori yahawe imodoka n'ishengero, akazokumva umubanyi aragwaye, uzoshima ko atariwe, azokubwira yuko imodoka yiwe itari kwinjiramwe abantu bagwaye, atari cyo gikorwa ijejwe, ko atari ambulance. Nahazoba yararonse byinshi, ntazo akabona umubanyi inzu yamubomekeye ko ntazoterera nibati na rimwe, izo kizobabereka abo bantu n'abantu bishize mu kibanza cy'umuremyi w'isi n'ijuru, bishize mu kibanza cy'abaherezi, ariko nabasuma nabangushi. Rero hari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo mwirinda abambuzi baza kwinshi. Rero nkina nkebura. Murakoze cyane. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.